Francine ndamuzi ari umukene ari umworo mbere umukene we naje ndi umukene simbuzi ico nkenye mugabo ba Francine baba muri Nyakatsi genda murabinza atahamwe hari imyaka none 15 irahera mu myaka mikeya habujya tubabwira ngo imbonakazoza Francine yamaze gushika mu 2040 mukombozi namubwiye yuko igituma arinda umuntu ashaka gufata miliyoni 2 ngo giye kwitoza azi ko atazotsinda kaziheba ngo zije mu kiya ca leta yambwiye ngo ntaco kizibazo bagiye mu kiya ca leta ngo ntazobura icakora ararinda kabisa mu muhamaje tuvugisha ukuri abantu b'abakurambere si ubwa mbere tugize amatora twibere mu mahoro nk'uko n'ubwa mbere muri iki gihugu byerekana ko mutima bwa daramaze kuza kandi ndabwire iyi ni imburi y'iterambere rikomeye cyane kuri ubu Burundi muze murabe iyi ni imburi ndabwije ukuri muzobona mu myaka nka 20 iza igitabo cyanditswe kivuga kiti miracle buhunde abakomedie umwe wese aragira ikintu kazora kiraza amahera none ndabwije ukuri ahimburi y'iterambere ry'Uburundi yamaze kuboneka muzoraba ivyo muzobona mu 2030 niho muzoca mu mpenyutse mu 2030 mu myaka 5 iza niho muzoca mumenya muvuye muti vya bindi vyari vyo hano mwese muba mu gihugu cy'u Burundi ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida bubicishije mu gitabo cyabwo kijejwe guhangana n'indwara zibiza bwarashizeho umurongo utariha 117 wo gutabariza canke gushikiriza akababakiye kubijanye n'amagara y'abantu mu vyerekeye indwara zibiza nka karanda mpox korera n'izindi muri kino gihe turiko duhangana n'izo ndwara zibiza hamagara kuri uwo muhoro utariha maze abajejwe kubungabunga amagara y'abantu bakuronse inyishu zibereye twijukire rero gukoresha uwo muhoro utariha ico wagenewe kugira abantu bose bagire amagara meza iyo mana twaza tuyikomera amazi hari ikibazo ndumva banze numve twese twibaza igihe mu gihugu cy'u Burundi twari turi mu ngorane atamahoro dufise wari kukubaza atogo amahoro yakoze iki wari kwishura iki uwo guha amahoro ngo yakoze iki none ko tuyafise muri ko muyakoze iki herega umva Imana iguha amahoro kugira ngo ushobore kwibohora ushobore kugira umwidegemvyo wo gukora ibikorwa bikuza ubuzima bwawe musanze nta muntu numwe Imana yaremye ngo amererwe nabi nta numwe ikibi cyose muzobona kuri iyi si cyazanwe na shetani nico gituma rero Imana yama ishaka ko tuba mu mahoro turonka akanya ko kwiyumvira ibikorwa biduteza imbere aha mu gisagara abeshi bahari mu gisagara usanga umuntu atabona ico yokora kubera hari ama service gusa ino ngaha muri iki gisagara uravye amwese abavyeyi banyu basokuru banyu bamanutse baje muri service mugani bo bari bahakwiye bonyene hanyuma baca baratuvyara duca tubabeshi nico gituma tegerezwa kurondera ico dukora ugwaruka rukuze mu mutwe hugaye ntaco ruvabo muze murabe ubuzima bwo gwaruka w'umusportif ni utari umusportif muramubona basa ntibasa murazoraba niyo umuntu niyagize ingorana vyakira mu bugwaneza bacavuga ngo ni umusportif sivyo ngo vyakire sportive ma sivyo naho bigoye nuvuga mu sportif n'umuntu ntiyugaye nta nsinga zugaye iyo rero udashobora kugira sport camwumva ukura insinga zugaye narumvise igihe tutangura kubaka irya stade abimipira y'amaboko n'abaci yavuga ngo tweho gute
ngo tweho gute nta numwe ashobora kwibagirwa mwiyumvire iyo uri kwirigara muri ko muravuga muyaga ibyo mushaka byose ibintu biva kwirigara nta na rimwe byubaka neza kuko kwirigara ubwa mbere haba imyidogo usanga muri ko muvuga ingorane gusa ariko muhejeje kwina umupira naho watsinzwe ubwo muvuga uti natsindiwe usanga mubigira neza kwirigara niho hava abanywa umogi ahandi biva ntimuze burondera ahandi aha rero turiko turarondera aho ugwaruka bwo mu gisagara rukinira no kugira ngo ntimuje mu marigara ivyigwa iyo biheze mu ishure nta kuja mu marigara ucuja gukora ikindi mu mazi iminsi ndabivuga Imana yaduhaye umwanya muremure wo kuruhuka yaduhaye umwanya muremure ubaho wo kuruhuka iki duha kanya gatoyi ko gukora gatoyi ide mugabe ingorane twebwe abisi dutera ako gatoyi ko gukora duca bushaka karuhukamwo mwantegereye murazi ko Imana yabateguriye umwanya munini cyane wo kuruhuka ubutabitegera baza sekuruza wa sogokuru yari nkaruhutse amaze imyaka ingahe aruhutse sekuruza wa sogokuruza amaze imyaka ingahe aruhutse ariko araruha hari imyaka 100 amaze kwisi cyabiyumvira Imana yaguhaye imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza byo kuruhuka mugabo utwo dukeya yaguhaye two gukora ugashaka kuturuhukamwo eheraba ku munsi yaduhaye amasaha umunsi umwe n'amasaha 28 ntarenga yaduhaye mugabo hariho abantu atana amasaha 5 bakora muri ayo masaha 28 none nk'ubu tuzotaga raporo iyihe ku Mana tuzaturiyumvira igihe Imana yari mu muntu yacimuha kugaba burya nta muntu n'umwe ngaha atari mukuru mwari mubizi amwe muzi ko ari cyo mukuru gusa aha mwese murababwiriza mwese ababwiriza Imana iremye umuntu yamushize muri uwo murima wayo ngaha ku isi ari yateguye ikivuga iti uwurime uwuzigame ni bibiri nta yindi devoir Imana yaguhaye ngo ugabe ibikoko byo ku isi ibikoko byo mu mazi n'inyoni zerera mu kirere byose ubigabe ibintu byose biri ku isi Imana yacibiguha bigabe ari nta numwe adafise icagaba nta numwe kera tukira abana sinzi ko abavyeyi baracavyigisha batwigisha yuko kizira kwica umuserebanyi mwana umuserebanyi ngo umuserebanyi ho nyene uciye umurizo ngo nyoka acika amabere niko batubwira kubera iki kwari kutwigisha gusonera ikinyabuzima cyose kugisonera ikintu ntigeze numva umuntu yigisha kugisonera inzoka Imana yavuze ngo nzokwankanisha n'umugore abiwe n'abawe ntibazopfa bakundanye ngo uzobakomora ku gitsinziri ngo nabo bazogukubita ku mutwe uzura n'uwisha inzoka ayikubita ku mutwe kugira amenye ko yapfuye inzoka niyo mbi rero kubera iki niyo shetani yaciyemo mu guhenda umuntu nicyo gito yacironka igihano inzoka naho uraramo gute ntipfa ibaye bizokureka imuhuye abavyeyi bavyaye murazi banka ibintu bibiri umuvyeyi aranka ikinyabwoya akanka n'inzoka kubavuga ati yenda biri cyo kinyabwoya gava kimbabira abana umunsi umwe rero inzoka n'ikinyabwoya vyarayicaye biravuga ati none ko twebwe abisi badutoteza ntibiki kubera iki bagwa dutoteza aho batubonye bica bigira inama bivuga biti muhungu duhinduke twihinde tudahindutse ibara riragwa hanyuma rero bica bigiyo nama inzoka ikiragenda iti jenge kwihindura n'ikiyabwa iti ndihindura
ikinyabwoya gica cihindura ikinyugunyugu, inzoka nayo iriyubura. Hanyuma inzoka iyubuye ikirasayangana kabisa irabashasha. Ikinyabwoya naco icika ikinyugunyugu, abana bacu batawuciruka ko bagikinisha, akanyugunyugu urabona kabonye n'agashugwe abana bago bakiruka ko bagakinisha. Hanyuma inzoka yoyo bayibonye n'ubundi bayiruka ko n'ubuhiri. Ikinyabwoya coco cihinduye. Hanyuma bisubira guhura ite mugabo, none ko je bagumye banyiruka ko we nawe bahagukinisha. Ati wa mugabo we je narihinduye bwegu. Ati nawe we rero, ati we warihinduye, ati mugabo ijisho ryagumye ari ryarindi n'ururimi rwagumye ari rwarundi. Ati nico gituma we ntiwihinduye. Mugabo je ikinyabwoya urabona gicaciye cicikira kanyugunyugu nticasubira kubaba biraheze. Rero hajya twebwe turugwaruka nka jewe nitwa Sebarundi duhuye no gwaruka nta kindi nza ndabigisha ubwo buntu. Nk'ubu umuntu umubonye muti aturiko turavuga ngo imbere ni heza, hajya ndazi yuko ari waciye avuga ati nari narabuze aho nkinira, iyi teri ibayeho ndabona ko tarazaje zishobora kuza, imbere ni heza cyane. Ibi bibuga novuga ko ngaha ariho hambere hari ibibuga bishobora gutuma ugwaruka ngaha tugira abajene talent ahanyana iki kigiki. Nico gituma nafashe ingingo nganda kigira ikigo. Iki kibuga mubona cyo ngaha haruguru nico gifise terrain standard ya athletisme, piste ifise mesure standard. Hariyo vyose ivya athletisme biri ngaha, vyose birahari. No kuvuga yuko uri mu athlete ngaha hana kiwe itabera baza kwizera yahirutse naramuvuga ngo huha, uravyibuka nabanzovu bose muvuduka avutura kabisa ngaha na Francine niho hamwigishije sivyo gafara. Nagenda abwire aha rero uhabonye gutya tarazanyu niho muzozipimira ku mugoroba ari uvuye ku kazi. Amashuri hajya heze muhora muca muja mwirigara zaha, bamwe barakina bakaruha abandi bagakina bakaruha. Tugomba kwiki kigo kizoba ikigo c'ugwaruka kugwaruka nyene abarimwe muhagera, kuko nasanze hagutse atwoshobora kubaka na ya masare bakinamwo za ping pong, tukahagira noneho naho mushobora kuza mukagira nibindi. Ngaha murashobora vuga muti jewe nahora niruka ngenda mu biyayura mutwe mu nzoga, ngira ngende hajya ni naheza ukina nca ninywera gafanta buzoba bwije nitahira muhira. Aha zotuzanira indero nziza ku bana bejo. Hanyuma rero letala tuzibone batuzanire bazana gafeza. None sport mwari muzi ko ari iki? Feza zidatoka kwa iyi michezo. Aho dukina tutazoja muri shame. Mwamhera mashi. Feza nimaze Francine. Reka je ndabwire. Francine ndamuzi ari umukene, ari umworo mbere. Umukene we naje ndi umukene simbuzi ico nkenye. Mugabo ba Francine baba muri nyakazi. Genda murabinza atahamwe. Hari imyaka none 15 irahera. Mu myaka mikeya habujya tubabwira ngo IMBONAKAZOZA Francine yamaze gushika mu 2040. Ubu ni wari kwafata ukuboko abandi ahubwo bashikeyo. Irega nuko nyene nawe aca afata ukuboko abandi akabaduza. Nico gituma twebwe ivyo turaba imbere nta bindi. Uburundi bwabaze gukira uko rurafise ugwaruka, uru ruvyaro rushasha mbere je nimwebwe ngendera ko nimwamubona naciye niyubura naje niyubura mu gwaruka kubera iki kisi frote sipiki wana nasuneba ugasuneba nkawe ubushavuye yabaye mutama naze ndamwereke naje mu gwaruka ariko adaca abo musore yajya muraze muvuduka imyaka afise mugabo kubera yiyamira mu gwaruka guwo uraba n'umusore aha muri mwebwe mwazo abo musiga ko ari banga kandi ari muze hayi
rero ndanezerewe cyane nezerejwe nuko mbonye mwese ntidutangure ukwezi kwa gatandatu tutafise programme tugiye ikibuga tuzosira guhagarara cyuzuye twige kinganike aba engineer murasaza yari kinganike engineer responsibility wabonye dukoze tutaruhu ngo mara igihe kinganike kikaba ikibuga cyabaye neza gari ukwezi kumwe n'inusu sawa iki kimwe cyajya aho gushikari aha hose epipodari jaho ngo nawe engineer epipod uravyemeye ntuvyemeye uyu ni wowe wanje nawe no engineer epipod no engineer niwe ubone namukose waje charge de mission karate z'inyubako umbereza rero nimwaba mwumva mutavyumvikana ko neza inama ibikoresho muze mu mfano rero mumbwira muti mumvuze muti bipfukumbe bitanu y'isima cyinshi za kwizana cyangwa bayita nashira biragenda yishira ibyo mukeneye byose ndabirunda ubwo icyo ndabasabye mendevre kameme namwe nimeburi 80% mendevre atabimwe reka ntibigoye chaque weekend muce mvuga muti weekend jewe ndaza gutanga ikivi weekend n'ubundi afise n'umwanya hajya ku mugoroba ashaka kuvuga ati nanjye ndagiye gutanga ikivi kugira ngo mendevre amahera agabanuke turabe ko ayo mahera nayo azoca aja gukora haruguru kuko ni piste hari abagize ubwoba bwajya amazi hajya haruguru patiri turi kumwe ngaha arihe patiri yamuremyeho ngaha kuri Saint Esprit nguriya twavuganye ajya amazi tuzoyateretera hariya nyene indani hari reka ntibigoye chaque weekend muce mvuga muti weekend jewe ndaza gutanga ikivi weekend n'ubundi afise n'umwanya hajya ku mugoroba ashaka kuvuga ati nanjye ndagiye gutanga ikivi kugira ngo mendevre amahera agabanuke turabe ko ayo mahera nayo azoca aja gukora haruguru kuko ni piste hari abagize ubwoba bwajya amazi hajya haruguru patiri turi kumwe ngaha arihe patiri yamuremyeho ngaha kuri Saint Esprit nguriya twavuganye ajya amazi tuzoyateretera hariya nyene indani hariya neza ku buryo aha azocamera neza muga tubanze duheze aha ibi muvuze birashoboka burya iyi stade hari umuntu yarazi yuko irahereka igihe kandi twageze gucererwa ukwezi kumwe kose turagucererwa hari abantu bari bamvuruze gatoyi duca turacererwa hari abantu bazi kuvurugaga no ngaha rero tushiremwo ubwenge inkomezi abajene barakeneye yuko batangura gukina mu gihe gitoya iyi deadline basi genda bahe amezi abiri twiha amezi abiri tube duhejeje amezi abiri tube duhejeje ikibuga genda zikemwe naje nzohora nzaho gashe ndarose naje tuzoza taje turakina atacamira hanaje nzohora nkora nk'uwikorera naje rero mwese ntimunihagire uzova ngo kurarikwa kwa gatandatu hoho twabe tuzi ko ari rassemblement ntuze yavyumvise ba musitanteri bari ngaha musitanteri cyane wa Ntahangwa mugume muza murararikana iki kibuga ni iki wacu kuko ikintu ucikoreye ni vyiza ari wewe uvyikoreye genda keneye abanonotsi kandi ngaha tuzohakura abaja abo muzosanga bariko barabagura baja gukina hanze baza muri equipe nationale bamaze kubagura kubera aha twese uzoca tubivuga ngaha mu mezi abiri twe duhejeje duce tuduga aha naho turabe ingere tuhakora naho nyene ba epipode bazoba barahiga muri kumwe ry'amazi ingene bizogenda n'amazi mu bisanzwe nasanze menshi n'ayimvura ku buryo dushobora no kwiga mayeri
amazi azoravomera iki kibuga muci yose tukakura hanyene tutiriwe twarondera regides tukagira forage. Hari handi mbona tuzokubaka utuntu kuko espace iriho ngaha abajene hashobora kuba lieu d'épanouissement des jeunes de la ville de Bujumbura. Namwe mukaronka aho mwepanouisse birashoboka tuzoraba mode de gestion ingene izogenda. Rero je mugabo hariho cigwa nko bundahakuye. Icigwa nobwira indongozi zose ziri ngaha. Icambere tumenye kubungabunga ibintu dufise. Ahantu je naje mangeze nje gutembera ngo ndabe aya matere kuko niho horabera ko amafinale niyo twakinira ko kera. Gaha habe amafinale menshi kabisa. Zasanga hari shamba. Kumenya kubungabunga ikintu wubatse. Ngira ngo hubatswe kumfashanyo nico gituma. Ikintu bakikubake bakagiguha ntumenya kukibungabunga. None umwana utateye igise womenya umwosa gute. Mugabo kuba ari twe tuvyubakiye ntibizosubira. Davizi ntibizosubira tuzoyubungabunga reka tuvyubakire tuzoyubungabunga kandi bizogenda neza. Bizogera neza ikini cigwa hanyuma ikindi nukuguma umuntu abona imbere. Ufise ikintu gishobora kugira akamaro ukamukibona kuko ububona imbere. Ntagire numwe muri mwese yo kwicara atabona imbere. Hano gira ngo ngira ndabajane nko mu cemerezo. Nkabaza umwe wese nkamubaza nti Imbonakazoza yawe niyi. Aha niho buruburi icavuga. Imbonakazoza yawe uravuga uti jewe ndakeneye ko ntegeza kuzoshika kuri iki. Mukazova ko ari undi azohagushitsa. Ntushikayo kuko uwo wundi uwo mugambi ntimuwusangiye. Uwo mugambi ntawe musangiye, umugambi wawe nuwi wawe so wiwe. Mukombozi ndamubonye ngaho. Mukombozi n'umuntu arinda mu mukomera amashi. Ararinda kuko Mukombozi namubwiye yuko igituma arinda umuntu ashaka gufata miliyoni 2 ngo giye kwitoza azi ko atazotsinda. Kaziheba ngo zije mu kigaya ca leta yambwiye ngo ntaco kizibazo bagiye mu kigaya ca leta ngo ntazobura icakora. Ararinda kabisa umuhamashi. Mayina yambwiye ko azotsinda. Yambwiye ko azotsinda. Kandi aravyemezaga ntubarabibemeza. Urumva yagiye muri konsere araraba abantu baje kumurorera ingene bangana. Acavuga ata yose n'amajwi yanje. Mugabe ikibazo Satubi nawe yaciye nawe ahamagara indi konsere hacagenda babandi nyene. None abamukombozi n'abande abasatubi n'abande. Ariko vyose biraryoshe. Tuvugisha ukuri abantu b'abakurambere si ubwa mbere tugize amatora twibere mu mahoro nk'uko. N'ubwa mbere muri iki gihugu vyerekana ko mutima mwanda bamaze kuza. Kandi ndabwire iyi ni imburi y'iterambere rikomeye cyane kuri Burundi. Muze murabe. Iyi ni imburi. Ndabwije ukuri muzobona mu myaka nka 20 igitabo cyanditswe kivuga kiti Miracle Buhunde. Muzobibona. None ko icari kibuze twakirose. Ihari amahoro gusa. Kuko ahantu igihugu ico ukoze cyose uronka amahera. Uronka amahera shaka kubura ibarabara uzobona umuntu aje kugurira umwavu. Bacha kugurira ibene y'umwavu ibene y'umwavu mwaza kuri imwe henekene zingahe gabasha. Nta kintu nakwe ndabona mu Burundi ukora nturonka kafeza. Mugabo ngaha mu gisagara kubera twari twarasamaye. Aha murashobora kuronka amahera mwebwe ukunyene. Mubibona ukunyene iyi sport irashobora kubazanira amahera. Utugenegene ababaririmbyi abakomedie umwe wese aragira ikintu kazora kiraza amahera. None ndabwije ukuri ahimburi y'iterambere ry'Uburundi yamaze kuboneka. Muzoraba ivyo muzobona mu 2030 niho muzoca mu mpenyutse. Mu 2030 mu myaka 5 iza niho muzoca mumenya muvuye muti vya bindi vyari vyo. None rero ndabakengurukiye cyane kubona mwaje muri beshi kandi najewe nzohora nzandaza gufasha uko ndonka umwanya naho mpamagagwa na vyinshi ndose akanya nanje nza ko ndonka akanyanza kugira ngo twese iki kintu tuze tugisangire. Twese amwe wese avuga ati aha ndimwo
n'uwundi ati ndimwo n'uwundi ati ndimwo gutyo gice tukibungabunge hanyuma twebwe ruze twiyage umugani w'iterambere mu minsi zoza tugira amahoro.